iyo mubwiye umwana akiri muto ati ducapire cyangwa uduhe ikigereranyo cy'izuba ukamuhereza urupapuro ukamuhereza amabara cyangwa amakaramu aza gukoresha umwana aza guhitana ibara ry'umuhondo hanyuma agerageze gucapa ikintu kimeze nk'umuzingi asige hose umuhondo kugira kwereke yuko icyazi nk'izuba gifise ibara ry'umuhondo ariko mbega none umuco canke ibara ry'izuba ryoba ari umuhondo nk'uko abantu batari bake bavyibaza ikibazo nk'icyo nico tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro turarabira hamwe kandi no kumenya tuti mbega ni kubera iki mwijoro tubona inyenyeri ni kubera iki mwijoro tubona hirabura canke ni kubera iki iyo buriko burira yizuba riko riracokera au coucher du soleil tuza kubona umenga ryahinduye ibara noneho rigiye gusa n'iritukurije nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro kaze cyane bimaze iminsi bica kuri no televiziyo muri kino kiganiro ca Science et Technologie tumaze iminsi duca hirya no hino twerekana tukaraba tuti ukwezi izuba ibyo byose dushobora gutahura canke tumenye ubumenyi bwinshi nyuma dusanzwe tubayemo tukabica hirya no hino tukamenya uko bikozwe canke ukuntu isi yabiteguye ukuntu ino si tubayeho ukuntu bisanzwe bimeze tukagerageza kubitahura nkuko mumaze kuvyumva mu ntangamarara icyo tugiye no munsi kwiga ko nukumenya by'ukuri mbega uriya muco uva ku zuba ubusa n'umuhondo nk'uko abatari bake bavyibaza reka duhere hafi cyane iyi si yacu tubaye ko hejuru yayo cyo no kwita atmosphere mu rurimi rw'igifaransa murabimenyereye turaza kuza turavanga n'amazina amwe y'igifaransa canke ikirundi bivanye nuko tudashobora kubitahura hamwe twivuga byose mu kirundi canke kamajambo asangwa ataraboneka duhere rero hafi yacu cyane hejuru y'isi hari kino kwita hakiri cyitwa atmosphere ngerageje kugereranya ndaba ndacita nk'urugori ruzitiye canke rukikuje iyisi yacu tubayeho canke ikirere ca planète Terre c'isi rero urwo rugori rugizwe n'imice itandukanye mu byo kenshi dukunze kubona hariho cyo no kwita ngo ni troposphère nagace n'urugori rwa mbere rutangura iyo atmosphere yacu kukigizwe n'ingori nyinshi zigiye zitandukanye yitwa troposphère niyo ibicu iyo bikuvye imvura igomba kugwa ivyo bicu niho bikubira imvura yiguye igwa iva ngaho nyene muri troposphère ikindi naco nuko ico kirere nyene nico n'imiyaga iyihuhuse itarengamo niho kandi na za ndege ziguruka niho zica nizirenga mu ico kirere ca troposphère hejuru ya troposphère canke inyuma yayo haro n'izindi zitwa tropopause stratosphère mesosphère thermosphère ni nyinshi cyane ariko size tugira twigeko muri kano kanya muti dava twishura kuri ca kibazo gute reka dusimbire gato kuzuba abahinga bavuga yuko umuco w'izuba hajya urera umuco nawo wera usanzwe uri ari umuco no kwita nti ugizwe n'amapropriété canke ibintu biwuranga bakunda kwita ngo ni couleur iri polychromatique bivuga ugizwe n'ayandi ma couleur canke ayandi mabara menshi rero hajya umuco wera ugizwe n'amabara menshi harimo uwo no kwita ngo ni spectre visible bisigura ngo umuco aya maso yacu ashobora kubona kuko hari imico myinshi bivanye ndiko ndavanga cyane nsigura umuco nkaca mvuga na couleur kuko iyo umuco tubonye uzanana n'ibara ryawo muramaze kubibona cyane rero bivanye n'iyo couleur cyangwa uwo muco ikintu cyitwa longueur d'onde ugenda uremetako niho tugenda turabona tuti ibi uyu twawubonesheje amaso rero amaso yacu ashobora kubona umuco canke ibara riri hagati y'iritukurije n'irindi no kwita ngo ni violet hagati ya rouge na violet ayandi mabara yose acajamo hagati hariho ubururu hariho umuhondo hariho asa n'urwatsi rutoto aza kujamo hagati ariko hirya y'ibara ritukurije no kurengana hirya y'ibara rya violet aho amaso yacu ntashobora kuhabona umuco rero wera uva kuzuba ugizwe nayo mabara mpejeje kuvuga umuntu ashobora kubona arico baca bita abafaransa abavuga igifaransa canke abahinga mu bya science babita ngo ni spectre visible
tujabutse gato tubice ko navyo tugajabuka gato hirya y'uwo muco no kwita ngo ni violet, hari umuco witwa ultraviolet. Ultraviolet mbere bakunda kuvuga ko ari kurimo na vitamine D, irafasha cyane kuvyerekeye urukuba rw'umuntu. Hariho hirya kandi ya ultraviolet uharenganye amaso ashobora kuhabona, hariho n'uyundi muco no kwita ngo les rayons X. Les rayons X zirakora cyane kwa muganga. Rayons X barazikoresha mu mascanner kugira ngo zishobore kwinjira, nizo bakoresha mu mascanner zigapersa canke zikamena amaselule agize umubiri zikinjira indani. Hariho kandi ugerageje kuharengana ugashika no ku ma radioactivité atandukanye, mwaramuvyumva kenshi yuko hari ibikorwa bimwe bimwe by'amaboko y'abantu atuma ama radioactivité igira ingaruka mbari kitari kugira ingaruka bisanzwe ikoresha naho nyene mu bushakashatsi canke kwa muganga naho nyene irakora. Aho hari muri gwa ruhande no kwita ko ari muri ultraviolet, muri violet hejuru ultraviolet hayo X n'ama radioactivité rayonnement radioactive ziri hirya. Kurundi ruhande kandi ruzino no kwita yuko zizemeta kuri longueur d'onde yindi sumba izo duhejeje kuvuga. Kuri rouge, inyuma ya rouge hacaza yitwa infrarouge. Infrarouge nayo nyene irakora. Ngerageje gato kubereka akarorero, murabona iyo ufashe iyo uri kuri televiziyo ugafata telecommande, iyo uhinduye gutya ntuza kubona ibintu byabaye kugira ngo habe communication hagati ya telecommande ufise mu ntoke hamwe na televiziyo. Na rayon infrarouge aba ariko arakoreshwa. Urenganye kandi rayon infrarouge hariho izindi no kwita micro-ondes. Les micro-ondes nazo zizemeta kuri longueur d'onde. Micro-ondes kugenda igihe dusanzwe tuzi, reka nce mfatira kuyo nyine akarorero. Igi ni ikoresha les micro-ondes. Les micro-ondes kandi zirakoreshwa n'amatelefone ngendanwa dukoresha bwacu yo gutuma tumanako nazo nyene zikoresha les micro-ondes. Murazi neza ko ivyo tudashobora kubibonesha amaso yacu. Twigiye hirya gandi turaza gushikiriza ibitango les ondes radio. Les ondes radio ni za zindi ijya radio nyine mubona dukoresha les fréquences yemeta ko murazi ko tudashobora kubibonesha amaso nayo nyene ikoresha les ondes radio. Nsiguye byinshi cyane kugira ngo duce ko turabe yindi twita spectre visible, duce dusigura tubone na bya nivyo bindi tudashobora kubona byo vyemeta à quelle longueur d'onde. Byo kubera iki tutabibona. Wa muco rero w'izuba ngerageje kugaruka kugira nsigure kuri cya kibazo. Wa muco w'izuba ni waza hanyuma ukaza ufise amwe muri ya mabara canke ya couleur ari muri spectre visible, araza kuza aca muri atmosphère yacu. Muri atmosphère yacu nayo ca kirere rimwe navuga ngo kigizwe n'ingori zigerekeranije ko naco nyene ntikigaragara, ntikiri vide. Harimwo utumama tw'amazi, harimwo oxygène, harimwo azote, diazote canke dioxygène ivana n'ukuntu mubivuga. Hariho kandi n'utwo no kwita nk'udupoussière tuvuye ku bikorwa by'amaboko y'abantu, ama industrie agendera mu kirere. Rero wa muco wera twumvikanye neza yuko ni waza wera ntuje ujurimwe amabara menshi kuko ni umuco witwa ngo ni polychromatique. Muzibona neza ku munywa amazi ni ucu bibona hajya mu kirere ubonamwe amabara yose. Rero iyo uje uraza na ya mabara yose agacaza kubomana na twa molécule tumwe duhejeje kuvuga cyane cyane diazote na dioxygène. Iyo bihuye rero haca icyo bitwa diffusion. Abahinga bakunda kuvyita ngo diffusion de Rayleigh. Rero iyo tugiye duca iyo diffusion ikiba mu mpande zimwe zitandukanye. Muri ryabara ryaza rimwe ryaza ryera ya mabara yose acaza kubomana batwita des photons cyangwa de particules, nitwaza kubomana tuce tuhaca aba diffusion. Abahinga bavuga ko hajya umuco ubururu canke ryabara ry'ubururu riza kuba riza kuba diffusé inshuro 16 gusumba umuco utukura. Nico gituma ikirere kanshi gica ciganzamwo riryabara tukabona ikirere gisa na bleu, gisa n'ubururu. Nico biba byavuyeko. Muti iyo bwije naho buriko burira izuba riko rirarengana kubera kiho tuza kubona umenga tubona hasa n'ahatukurije. Haba hasa n'ahatukurije kubera ko izuba ahantu riri ubwa mbere twariko turarirabira tumeze nk'iri ozénith ana hejuru yacu turitumbereye no cha tubona hirya no hino hasa n'ubururu, ariko ico gihe byarenze tuba turibona kure cyane. Rero hagati yacu na hari izuba riri kuva izuba riri gushika aho turi
kwa kundi nyene y'amabara atondekanije nagenda bivuga, hariho imigwi imwe y'amabara iba yamaze gupfa. Hari imigwi imwe y'amabara iba yamaze gupfa, rero hagaca hasigara iri bara ritukurije, niryo duca tubona umenga rikikuje irya zuba. Tuca duhava twiyumvira yuko umuco uriko urava ku zuba kumbure wowe utukurije, ariko siko biba bimeze. Reka tubandanye kwishura kuri ico kibazo, tuve tuja kuri ca kibazo tuvuga mbega none mw'ijoro hoho kubera iki tuza tubona ikirere cacu cirabura tukabona inyenyeri, hoho biba vyavuye kuki? Ni ikibazo no kwita nti gihaba coroha kwishura, kuko muri ico gihe cyo mw'ijoro sinirirwa ndagaruka kubivuga ko kuko biba vyavuye kuzunguruka kw'ino si yacu, ariko muri ico gihe cyo mw'ijoro nta muco w'izuba tuba turiko turaronka. Rero uwo muco w'izuba kuba utariko uraboneka bivuga ngo turi ahantu hameze nk'umwijima, ariko iki kirere canke ya atmosphere twariko turavugana iri transparent, irabonerana. Vuga ngo muramatsiko n'ikintu kibonerana, uravye gutya urabona hirya, urabona ibiri imbere. Rero naho twikijemo turavye hejuru iyo ari mw'ijoro kubera kibonerana, tubona inyenyeri ziri kure cane, tukabona zimyesa zaka. Bijya tubona rero zaka ntizishobora kugira inguvu ngo zitange wa muco wa wundi rya zuba riduha, naho n'izuba ryacu n'inyenyeri, ariko n'inyenyeri iri muri iyi systeme yacu zozo ziba ziri kure kubera distance du separe canke uburebure buri hagati yacu, naho izo nyenyeri tubona ziri mw'ijoro ziba ziri, ntizishobora kugira umuco wazo, ushobora kugira za nguvu zo kugira ivyo bikorwa vyose dojeje gusigura izuba rigira ari nko ku murango canke mw'ijoro ngo tubibone. Ikindi naco numva twosigura ni kanya kantu tuma tubona inyenyeri menga ziri kure, tukabona ziguma zimyasa. Uzugerageza urabe ufashe itara canke buji ukayatsa, umuco wayo iyo uteretse iruhande yawe ugaca ugerageza kuza urawigiza kure, wigize kure cane, uzobona yuko harabaho tentative canke wa muriro canke wa muco uramera nk'uza uragabanuka. Nico biba vyavuye biva hagati kuri ku burebure buri hagati yacu niyo ziriya nyenyeri ziri, ico gituma umenga ziguma zigenda ziramyesa. Ikiganiro c'uno musi kwari kwishurira hamwe ivyo bibazo. Ndizera neza yuko hari ivyo mwagiye muratahura, kumbura n'ibindi bibazo biciye bivyuka, mwumva ko twoyaga tukazogirana ko ubushakashatsi. Ndabibutsa yuko kugira ikiganiro tugitegure twagize ubushakashatsi imbuga zitandukanye nka Futura Science na Universal Science, atandukanye twagiye turakura ubumenyi kugira ngo tubusangire namwe. Ndabifurije kuroranirwa muri hose, ndabaha n'ikaze mu biganiro bizokurikira, gumana natwe naho utaha.